Inshuti nama bakunzi y'imbonesha kure JAYC TV turabaramukije nkuko bisanzwe muri studio misi yose turaba tubabwira amakuru agiye atandukanye ngaha muri Primus League Burundi tukababwira ingene imigwi ihagaze tukabazanira abasesanguzi bakababwira muri rusange ingene babona imigwi rero nuno musi rero ntitwatanzwe mu kiganiro JAYC TV Sport tuza kubaganirira Primus League Burundi gusa twongere tubabwire uko imigwi ihagaze muri Primus League ku ndwi ya 24 uno musi rero tuza kubabwira ingene inkino zigiye kugenda guhura ku ndwi ya 25 nkuko rero mubibona sindi jenyene uwo muvugana ni yibitanga Prosper shobora kunyita amasikse canke bivanye n'ukuntu ubu byumva hama rero muri studio za JAYC TV natewe iteka kandi ryo gusubira kubana n'umutumire witeka kuri jewe na cyane cyane umwe mu bamenyesha makuru asanzwe akora umwuga wo kumenyesha makuru na cyane cyane muri sport reka rero tumuhikaze muri JAYC TV. Urakoze cyane masikse izina ni Faustin Ndihokubwayo beshi baranzi ku bibuga nkorera ikinyamakuru Sports Online 257 na Sat Sports.be. Faustin mumeze neza muri Sport Online neza singanisete tumeze neza turashije. Sat Sport nibaza ko mwiteguye kugira ngo muduhe statistiques ziriko ziraranga imigwi hawo mu cicaro ca mbere ndetse mbere nibijanye na classement. Ibikorwa ni kwa kundi nyene turi ku kivi. Ego nkuko re mwavyumvise reka dutangure ikiganiranye zina rero no musi rero turi ku musi wa gatanu Primus League Burundi ku ndwi ya 25 iraza gutangura ku kibuga aho rukino ruza kugurura uno musi hari ya mu ntara Gitega umugabo wa yaruka bugiye gutana mu mitwe n'umugwi wa Message Ngozi ejo ku musi w'Imana Kayanza United yakire Buja City umusongati yakire Flambeau du Centre Flambeau de l'Est nako ku musi w'Imana hama ku musi w'Imana Top Junior yakire umugabo wa Olympic Star hariya mu ntara ya Muyinga Flambeau du Centre yakire umugwi wa Bumamuru Atletico New Oil yakire Le Coco Aigle Noir de Fighters yakire umugwi wa Burundi Sport Dynamique hama Vitaro ku musi w'Imana izokwakira umugwi wa Rukinzo kuri Stade Intwari. Faustin reka rero turabe imigwi duhereye kuno musi reka duhere kuno musi umugwi wa yare uza kwakira umugwi wa Message Ngozi. Faustin no rukino urubona gute uno musi? Uru rukino inyuma y'akaruhuko katara kimisi mikeya imigwi iri mu buruhuko biraboneka yuko imigwi yari kiritegura situ ndavuga imigwi yasezerewe hakirikara mu gikombe citiriwe umukuru w'igihugu no kuvuga Message Ngozi murabona ikibanza irimo na Royal FC ikibanza irimo no kuvuga Royal yategerezwa gukora cyane gose kugira ive mu kibanza canyuma ukurabona niri mu kibanza canyuma n'amanota 18 bigoye kwiyumvira cyane gose yuko Royal ishobora kuza kwiyempoza imbere y'umugwi wa Message Ngozi usanzwe ufise ishavu nabo nyene uko yeruka gutakaza mu gikombe cy'umukuru w'igihugu ikorwa muri Burundi Sport Dynamique biboneka rero uko Message Ngozi iza kubirikira kinira kuri target yo kurondera ibibanza bine vya mbere kugira yuko izoheza championnat ifise ikibanza ciza mu bibanza bine twokwitabye. Ni nduha amahigwe uno musi hagati y'umugabo wa yare na Message Ngozi. Nibaje gukora sino vuga ngo ndabaha amahigwe ukuntu bapansanga ndiko nshimi imintu uzenya ninshi intege bamwe ilifo kimvuga ati kero meyere ganye. Okay, ati kero meyere ganye kuri Faustin ku munsi wa gatandatu rero ejo Kayanza United irakira umugwi wa Buja City runo rukino Kayanza United no munsi iri mu kibanza ca 13 kuri classement waza kora Buja City nayo nyene iri hagati na hagati iri kirakora wewe runo rukino urubona gute uhamahigwe nde? Uru rukino novuga yuko ari urukino rutoroshe cyane gose ni Kayanza United mbona mu kibanza ca 13 n'amanota 25 mu gihe umugwi wa Buja City mu kibanza ca 12 n'amanota 27 no kuvuga ni imigwi ikurikirana cyane gose no kuvuga kandi ni imigwi bisaba yuko ikoresha ingufu cyane gose ku rugero rw'uko umugwi wa Rekroko turabona yuko uri kuratsinda mino minsi uri kuraza neza werekana yuko umengo urafise bishasha wahinduye rero mino migwi rero yanyuraza gutuma umugwi wa Kayanza United
ukoresha ingufu cyane gose nyinshi gusumba izo Buja City iza gukoresha kuko Kayanza United muri phase retour twibukanye yuko imaze gutakaza inkino zike zibaho kandi runo rukino nkaba mbona ari urukino ruza kubera mu Kayanza nibaza yuko abakunzi benshi tuzi hariya kuri stade Gatwaro usanga ari benshi bari benshi cyane gose reka twibaze yuko umugwi wa Kayanza United ugiye gukora amateka utsinda no muja uno mugwi wa Buja City hama kurundi ruhande Musongati izoba iriko irakira umugwi wa Flambeau de l'Est umugwi hariya mu Ruyigi ariko usigaye wakira ngaha mu gisagara ca Bujumbura runo rukino ku ruhande rwa Flambeau de l'Est we Flambeau de l'Est uno munsi urabona ko yari kiragenda icumbagiza kuronka amanota 3 bigora ubona Flambeau de l'Est iva imbere ya Musongati itahukana amanota 3 numugwi Flambeau de l'Est numugwi ukomeye ufise amateka ariko na Musongati numugwi nawo nyine ukomeye kandi ufise amateka tuzufise abakunzi benshi ya Ntara kandi n'urukino bakaba ari nabo bagiye kugwakira ni Musongati herutse kwitwara neza imbere y'umugwi wa Flambeau du Centre benshi bari bibaza yuko ishobora kuza kubatsinda muri derby de la capitale politique nibaza rero yuko Musongati nawo nyine turiko turaraba ibibanza ikibanza Musongati irimo nico Flambeau de l'Est irimo biragoye cyane gose kuvuga yuko Flambeau de l'Est izagwavana itukura amanota 3 izokura amanota 3 ku kibuga ingoma ariko naho nyine tuvuga ko akundi nyene il faut préparer et que le meilleur gagne. Okay urundi rukino rero ku munsi w'Imana ruzokugura ku munsi w'Imana ni Top Junior izobirkirakira umugwe wa Olympic Star wa hariya imuyinga Top Junior novuga mu Kayanza urabona iyi weekend azoba ari special na cyane cyane ku bantu bamanya Kayanza Top Junior Kayanza United izoba yakinye ku munsi wa gatandatu ejo ku munsi w'Imana Top Junior nawe yakira Olympic Star urukino nago nyene rutazoba goroshe urukino nago rubona gute ni Top Junior butuvuganire mu kibanza ca gatatu ihagaze neza cyane gose ni Olympic Star nayo ihagaze mu kibanza ca 10 ariko n'umugwi wa Olympic Star imisi yose wa muntera makenga kuko umugwi wa Olympic Star n'umugwi nabonye ufise akantu ko gukarira imigwi yita kwikomeye nukuvuga umugwi wa Olympic Star bateguye inkino match nyinshi maze kubona baziteguye bazikaniye akeshi barazitsinda batazitsinze barazinganya rero novuga nti Top Junior ihagaze neza cyane gose nomera nk'uyivunira gagohe ahubwo uru rukino ntibaruneglige barutegure nkuko barabategura izindi nkino ntibabone yuko bagiye guhura na ikipe iri mu kibanza c'10 ngo kuyitsinda biroroshe hari gihe byorangira ugasanga baratangaye niyo mpamvu bakwiye gushira ingufu ngaho nyene Olympic Star nayo yo biba bizwi uko irinzi va mu yinga ikagira mu Kayanza igenda yiteguye ikeneye insinzi amugabo nibategure hagati yawe ikindi tuvuge ngaha ku ruhande rw'umugwi wa Olympic Star ego no musuri mu kibanza ca 10 ariko kandi urakeneye kubanza guma ukonvenka abantu urazi ko hari igindi gikombe citiriwe nkuru nziza cup kimwe gihuza imigwi 8 muri yabaye ya mbere muri imigwi 8 ya mbere muri Primus League Burundi umva rero ko ahana kazi katoroshe ku ruhande rwa Olympic Star ariko Top Junior yoyo irikiri higira ko yoronka amahirwe yo gutahana Primus League niyo mpamvu mwizi nkino Prosper mwizi nkino hari biharuro byinshi hari imigwi ikirondera kuja mu bibanza bine vya mbere n'iyindi irikirondera kuja mu bibanza 8 vya mbere ugira bazoronka uburenganzira bwo gushobora gukina nkuru nziza cup n'iyindi iri mu migwi irikiragwana kugira abe yuko yonyana no kutazohapa nikoroka ihiganwa urabona imigwi ibiri ubutuvugana mu gikombe iyo mu cicaro ca kabiri yamaze kugabirizwa uba makuru yose mu cicaro ca mbere barindira umugwi amagara ya Young Boys gusa na Garage Express kugira bace bamenye imigwi 3 izoduga iyi migwi rero 3 iri mu karongo ka nyuma niyo mpamvu bari muri combativity komeye cyane gose urundi rukino rwo ku munsi w'Imana Flambeau du Centre izobirkirakira umugwi wa Bumamuru rumwe mu rukino rudasanzwe hariya mu ntara ya Gitega Faustin Bumamuru no munsi turazi iheruka gukora amateka imbere mu gikombe c'umukuru w'igihugu iza gutsinda ibitsindo bitatu byose Bumamuru ndavuga Bumamuru yaje gutsinda ibitsindo bitanu ego imbere ya Rukinzo Aigle Noire urabona ko n'urukino rutazoba goroshe Flambeau du Centre iri mu kuruse igikombe Bumamuru mu kibanza ca mbere inyuma gato Atletico New Oil n'amanota 2 urabona ko urukino uruha indi sura nindashobora gutahukana insinzi uyu munsi hawe mvuga kuko nawe nzi ariko nugukora ico ca mbere mbona nuko Bumamuru ino match je ndayita match
no kuvuga ni match du jour ni match du jour no kuvuga ino match izohuza umugwi wa mbere n'umugwi wa kane ifise ibyisigura cyane gose kuko dufatiye kuri match izohuza umugwi wa kabiri no izi no uri mu kibanza ca 15 Rekroko tubona uko iki gihe nawe nyene utoroshe biraboneka yuko ni Bumamuru ikihenda gatoro kine karutakaza igacigira amahigwe mabi gasanga umugwi wa Atletico New Oil watsinze Rekroko Bumamuru direct izo bitakaje ikibanza ca mbere gutyo Rekroko icigwiza amahigwe nayo yo kwirukanga ku gikombe ariko mu gihe Bumamuru yoshobora gufrena ntuzenya Rekroko yoshobora gufrena Atletico New Oil na cyane hama Bumamuru nayo igatsinda Flambeau du Centre Bumamuru nayo izoba yiyongerereje amahirwe cyane gose yo kwiruka kuri iki gikombe ariko izi match ndabivugiye ngaha kuri plateau ya JAYC TV izi match ahesho uzosanga ari egalite Bumamuru Flambeau du Centre Atletico New Oil akesho uzosanga abana murumva ko Faustin wewe yaciye yashitse no mu rukino rwa Atletico New Oil na Rekroko n'umusesanguzi yamaze kubona uko ibintu biba bimeze hagati rero Atletico New Oil na Rekroko turazi ko irikira vyitwaramo neza twaza kuraba ku ruhande rw'uburongozi ntacu twobugayira by'ukuri kuvaho uburongozi bwa Rekroko bufatiye ibintu mu minwe Rekroko no musi rikiritwara neza Rekroko ntubona ko yashobora gukora mu jisho Atletico New Oil birashoboka cyane gose ariko ni Atletico New Oil turiko turabona yuko gukiranga mu misi izoba iri iwabo imuyinga Rekroko rero iheruka kunganya na Buja City mu gikombe citiriwe umukuru w'igihugu nkakwibutsa yuko buva bayinde uburongozi umugwi wa Rekroko nta rukinira atakaza rero biraboneka yuko no mugwi wa Rekroko ubu uri en forme bariko bararondera kurondera ukuntu badashobora gukoroka kuko umugwi wa Rekroko hamwe wotsinda uri ko ratera usugiriza zino migwi ya za Flambeau de l'Est bigazosha bituma yiyongereza amahirwe nawe kuguma mu ntuzenya mu cicaro bigenze neza rero Rekroko na Atletico New Oil isi match yoroshe Atletico New Oil yokubaza kwizo bigiye kwiyamurira amanota apaditu ino match Atletico New Oil basaba gukora nkuko babitegura ijya yindi migwi bita yuki ikomeye we kugaho rukino nibice bingahe kuri bingahe Atletico New Oil ati ni 50 neza cyane kandi birashoboka urundi rukino rutazobagoroshe no rukino rugiye guhuza umugwi wa Aigle Noir de Fighters n'umugwi wa Burundi Sport Dynamique tuzi ko Burundi Sport Dynamique iheruka gutakaza imbere y'umugwi wa Bumamuru mu gikombe cy'umukuru w'igihugu ibitsindo bigira kuri bitatu byose kubusa ku ruhande rw'umugwi Aigle Noir nawe ari kuratsinda muri Primus League Burundi muravyibuka wewe muri mu gikombe cy'umukuru w'igihugu wewe runo rukino nago urubona gute gato tubanze twikosore gato dusaba nimbabaza bari kwaradukurikirana ni Bumamuru yatsinze bitatu kubusa bwa Burundi Sport Dynamique Aigle Noir yatsinze bitanu ku mugwi wa Rukinzo neza cyane rero turiko turaraba uko imigwi ihagaze Aigle Noir ni umugwi uri kuriyerekana mino minsi yuko uhagaze neza cyane gose kandi ubu tuvugana Aigle Noir uri mu kibanza ca gatanu Aigle Noir tuvugana ubu irakeneye kuba muri ya migwi ikomakome kuko n'umugwi ufise kira kitu ufise ibintu byose bikenerwa n'umugwi uri ku rwego rwo hejuru ngaha muri championnat Primus League wacu ni kuvuga se ya Aigle Noir tuzokumva ngo championnat yaheze Aigle Noir mu bibanza by'umunani 9 gutyo ni Aigle Noir mu kibanza ca gatanu iri kirasutena bambe iri kirasoteza iraba aho ntuzenya Flambeau du Centre hagati ya Flambeau du Centre migwi ishobora kugira iki kugumira nk'isinzire gatoya Aigle Noir gacitibukira mu kibanza ca kane iri kiragwanira Big Four cyane gose umugwi wa Burundi Sport Dynamique tuvugana uri mu kibanza ca gatandatu nukuvuga yuko Burundi Sport Dynamique nayo nyene ya Jumayine niyo nkuru nawe nyine umugwi tuzi uko nawe nyene utavyorosha kandi ufise imisore nawe nyene très dynamique nawe nyene yavyimvugejewe abana banje ndiko ndabategura kugira ngo higeje mubone ko bagiye kuvamo abakinyi bakomeye cyane rero ino match iragoye cyane gose aha ndabaha 50-50 ekiromeyere ganye ati kabisa ni football ishobora kugendera ibintu rero ngarutse kuri Aigle Noir urazi ko n'umusi Aigle Noir nimbiri kiravyitwaramo neza ntitogana tutavuze umusore Shaka bien uno musi match 12 muri Primus League Burundi ibitsindo 10
amapasi novuga akaba omedi match ukabibona koko ari karakora wewe kubgawe Shaka Bienveni uno munsi muri Aigle Noir ni ikihe kintu ubona yahinduye mbo Shaka Bienveni Shaka Bienveni no mukinya ari karavyikoramo ari karavyitwaramwo neza cyane gose turavye Shaka Bienveni nigenda giwe hanze avuye muri Aigle Noir ni wa Shaka Bienveni yagarutse agaruka kwerekana yuko ari umuntu ashoboye ashobora gukura Aigle Noir ibibanza yarimo akayishikana ku bibanza tipfuza ni nka modere ya Saido ntibazonkiza Saido ntibazonkiza igihe yapfa umuntu zavuze ati vita riri mu mibi ibambe uri mu bihe bibi reka ngende ndayikure Vitaro yariri kandi Saido ntibazonkiza yarabishoboye kugero guko Vitaro yaje Saido bavuga yuko Vitaro ishobora gukoroka ariko uribuka yuko yayikwe mu bibanza bibi byanyuma aza kwisiga mu bibanza hagati ya ndwi n'umunani rero nashaka Bienveni wibuka we yaje Aigle Noir iri ubu urabona ukiri mu kibanza ca gatanu ishobora no kuza mu ntuzenya ariko muri zero ariko araza asubira yibagize Aigle Noir je special mirimana ba Joni Frank Jibram mu gihugu ca Turiki nukuvuga Shaka Bienveni muri Aigle Noir ni barabe bangwirize motivation kameme ari karakora ati Shaka Bienveni ari karakora motivation ibonetse yokora n'ibisumba ku munsi w'Imana rero n'urukino rumwe rugiye kubera na cyane cyane kuri indwi ya 2025 mu gisagara ca Bujumbura n'urukino rumwe kuri stade Ntwari umugwa wa Vitaro uzokwakira umugwa wa Rukinzo ni Rukinzo rero no munsi yari kirakira mu Cibitoke hariya kuri stade Runani abanyagisagara kumbure no munsi bagiye kwibonera Rukinzo no munsi ingeni hagaze tuyumva bayivuga kumbure rero abanyagisagara nakanje keza ko kuraba Rukinzo mbega wewe runo rukino urubona gute hagati y'umugwe wa Vitaro na Rukinzo tuzi ko tutovuga ko Rukinzo ari nshasha kuri stade Ntwari tuzi ko Rukinzo ari we yahora yakirira bihindutse muri uyu mwaka urubona gute uru rukino ragoye cyane gose kuri Rukinzo iheruka gutsindwa ibitsindo bitanu n'umugwe wa Aigle Noir mu gikombe citiro mukuru w'igihugu biraboneka yuko muri Rukinzo batanezerewe cyane ntibanezerewe cyane niyo nsinzwe kuko urumva ibitsindo bitanu vraiment bawasombijwe rero ni Rukinzo stade Ntwari ntibayije ko nkabashasha niyo bahora bakira ko bagiye ariho bava nuvuga ati ni nka kanyarigabo barabe hagati y'iyo migwi umugwa agiye ngira ko nko kugira nko kongera ico no kwita experience rero ni Vitaro nabo nyene bashavuye cyane gose bagifisa agashavu ko umugwi wa Buja City weruka kubakura mu gikombe cy'umukuru w'igihugu bagahiruka no guca ibyadawe igihumba 800 uravyibuka ego cyane muri weekend turimo rero ni Vitaro mu kigarama mesha makuru Evariste Musorinda yaravuze yuko mu byo bariko barategura bagiye gushira inguvu ku nkino zisigaye kugira barabe yuko boheza ihiganwa bari mu bibanza byiza kuko nta gikombe abona yuko bashobora kuronka rero ni Vitaro nibaza ko runo rukino nabo nyene nta kuronegrisha ni Rukinzo nabo nyene nta kuronegrisha mugaro no rukino ruzoba rukomeye cyane gose mu kibuga hagati no n'inyuma y'ikibuga mu bafana rero bisaba yuko runo rukino bamwe bose bitegura bagashiramo inguvu keromeyere ganye 50-50 nizo ntanga Faustin nibaza ko duherutse kubona ugwete bacamande akanama kajejwe discipline muri FFB kariko karaca ibihumbi bigera ku majanane umugwa wa Vitaro bivanye no kuntu wigenjeje mu gikombe cy'umukuru w'igihugu urukino rwahuje umugwa wa Vitaro na Buja City wewe ijya ngendo yuko abafana binjira mu kibuga bakagwana n'abakinyi hariko arabutuntu utucanke turiya wewe yakiriye gute muri rusangi akanama kajejwe indero muri federation kakoze ivyo kategerezwa gukora kandi twibukanye yuko nabari ko radukurikirana yuko iyo uri umufana utari umukinyi kirazira cyane gose yuko uja hajya mu kibuga ngo ugiye gukora y'ibintu atari cyane n'umumenyesha makuru abona ikibanza baba barimwo hajya n'umumenyesha makuru nta ruhara na rumwe afise wo gushika hajya kuri tapi synthetique kinigwa ku kibuga mugabo umufana avuye hariya mu nuzenya kuri Primus yari ruzigaganze ziri zoza na security munuze mu kibuga kandi rero araba izamu ryande rya Buja City baca bashira bose ababibonye bavuga bati ugana umufana wa Vitaro yaragiye gukura yo bijya bintu migori rya Buja City ariko nta mayo yari yambaye Vitaro rero ariko twibukanye yuko inari mu muji igira ashobora kuba ari systeme dukashaje ashobora kuba yari yambaye akayikura agira hari acha ugasanga nawe nyene sibyo twibukanye ko mu kanama kahuje abakunzi mu gwa Vitaro ku munsi w'Imana barahakanye neza yuko ujya mukinyi
batamuzi ujya mufana batamuzi ati ahubwo ni babandi bantu bariko baraza batukisha umugwi wa Vitaro we wavyavigiriye navyo bibaho birashika ugasanga umuntu yagomba guteranya umugwi wa Vitaro cyangwa ugasanga mu Vitaro tashimye kwiyambika imayo mugabo ivyo FFB yakoze inama ijejwe indero ya FFB ivyo bakoze nivyo bariko radukurikirana bamenye yuko umufana afise limite umenyesha makuru limite n'umukinyi limite hari ivyo utisuka mu wewe utaba ubije ukiri ngaho nyene kaba officiel dimanche ukiri ngaho nyene je nabaza ko nibihano byo bavyagiye kugwira urabona ko no mu kibuga baravuga ko hatewe n'abantu arinjira mu kibuga byo kuri ingendo kabisa kubakunzi b'inkino tumenye umumo wese ico aba aje gukora kuri stade nimbura umufana nimbura umumenyesha makuru nimba uri umukuru w'umugwi menya ico jejwe wewe nakaye kamotera aba president b'imigwi na cyane nigihe mpanuro babwira kugira ngo bashikirize abakunzi babo kugira ngo tubone umupira mwiza tubone ko FFB by'ukuri iri kiravuga mu makungu nka nyigisata kijejwe umupira w'amaguru mu iterambere ry'umupira ubwambere tubanze tubanura abafana kumenya ico bajejwe ku migwi yabo umugwi wawe gufana no kuwuterera no kuwukomera amashi no kuwerekeza mu vy'urimwo no kuhamana uzenya ma motivation nta bindi ahageza uja kugwana biba byakunaniye rero tuhamagarira abakuru b'imigwi barongoye imigwi guhamagarira abafana babo babigishe ingendo nziza zibere kuzazira kogwa kunuzenya kuri stade hoho batabihevye bijya barashobora kuzobandanya bariko barahano sinzi yuko twogira ko na classement yigwe neza cyane nibaza ko urabona ko turi kundwi rero ya 2025 ubwo rero bagiye gukina Primus League Burundi ndwi ya 5 imigwi ihagaze Bumamuru iraza mu kibanza ca mbere n'amanota 45 Atletico New Oil inyuma yayo n'amanota 43 kibanza ca kabiri Top Junior amanota 41 kibanza ca gatatu kibanza ca kane Flambeau du Centre amanota 40 kibanza ca gatanu Athletic Aigle Noir de Fighters amanota 32 kibanza ca gatandatu Burundi Sport Dynamic amanota 36 Vitalo amanota 36 nyene inganya na Burundi Sport Dynamic inyuma gato haza Musongati kibanza c'8 amanota 35 Message Ngozi amanota 35 kibanza c'9 Olympic Star kibanza ca 10 amanota 31 Rukinzo amanota 30 ikibanza ca 11 Buja City kibanza cha 12 amanota 27 Kayanza United amanota 25 kibanza cha 13 mu karongo gatukura haraza Flambeau de l'Est amanota 22 14 kibanza cha 15 Rekroko amanota 18 mu kibanza cha nyuma Royal amanota 18 Faustin tugire tuvuge rero ku bino bintu bibiri tuvuge ku migwi ine iri muri iza mu banza vya mbere muri Primus League uno munsi ce tuvuga ku migwi ine iza mu banza vya nyuma Faustin wewe ubona Big 4 izotwara nde kundwe ya 20 turi kundwe ya 2025 Big 4 ubona ari bande bashobora kurangiza ihiganwa bari muri Big 4 jewe iki kibazo nibaza yuko n'ubuherukana nakikubwiye n'ubungira ndabisubiremo hari imigwi myinshi mbona iyi Big 4 ishobora guhinduka gato ukunyene ndayibona izohinduka gato nukuvuga Big 4 tubona ubu imigwi ishobora kuza kwiyongeramo ni ibiri nukuvuga ashobora kuza kwiyongeramo umugwi wa Aigle Noir cyangwa umugwi wa Message Ngozi byose birashoboka Aigle Noir cyangwa Message Ngozi niyo migwi ishobora yuko ishobora kuzamo ibibanza bine bya mbere nongeye ko iyo yindi rimwe nukuvuga harimo imwe izoba yasamaye izoba yagize iki yavuyeyo hama kumigwi novuga ati zoguma mu ntuzenya muri zone rouge biragoye cyane gose ku nkombe nkara yuko rekroko bambe yuko Royal itazokoroka Ayare tuvuge ko yamaze kubwa ivyo je kubwanje ariko hagati ya Rekroko na Flambeau de l'Est na Kayanza United haracari komba neza cyane na hagati ya Buja City na Rukinzo hose haracari komba niyo mpamvu iyi migwi yose kuva ku mugwi wa 11 kugeza ku mugwi wa nyuma Rukinzo Buja City Kayanza Flambeau de l'Est yitege yuko hari imigwi itatu itegerezwa gukroka ati kumva ku mugwi wa 11 kugera mu mugwi wa 16 byose biracashoboka hamwe bokora wewe ubona umugwi gute wa Kayanza United dufate kuva ku mugwi wa 13 n'umugwi wa Flambeau de l'Est
Flambeau d'Oreste ifise amanota 22 Kayanza United 25 mbere tuje no kuri Buja City amanota 27 we ntubona ko iyi ndwi ya 25 ishobora kuzamwe impinduka twabigarutseko ni inkino zifise ico zisigura niyo mpamvu imigwi myinshi yari mu gacerere bariko baritegura kuko uruhuko bwari bukwiye abamenyereza n'aba president b'imigwi barabonye ico gukosora akaruhuko kari gakwiye n'amatize yarakwiye ku batari mu gikombe citiriwe umukuru w'igihugu ubu rero nibaza yuko bagiye gutwereka ica gacerere barimwo kizanye kandi nakubwije ukuri turaza gutangura kubibona uno munsi woza wumva mu kanya ngo Royal ngiyo yahagaritse message ngozi neza cyane Faustin ati Royal no munsi ku rukino rw'ibanze rwa 25 ati message ngozi nicobuza kwitangaza kandi n'urundi ruhande na message ngozi ishobora gukora ibintu bikaba amateka Faustin Mbatara kandi muri Primus League genda utubwiye Primus League Burundi turabona twese rihiganwa ingene rimeze rihiganwa rigoye cyane gose nko muri saison 2018 twabona za Aigle Noir zigenda zisigaye imigwi myinshi urabona biragoye yuko umugwi udetermine ati igikombe kizotwara nde uko je munsi kugira ngo igikombe kizotwara nde sindamubona usanga barushanya amanota 2 ugasanga barushanya inkino zibiri ugasanga barushanya urukino rumwe ariko ino Primus League nagira ndakubwira yuko hazogera ku munsi kuri jurune ya 30 nko muri seziheze tutaramenya umugwi uza gutwara igikombe amuzosanya inkino za nyuma ziko zikinwa nka finale niyo mpamvu na federation yahagurutse cyane cyane ibintu byo kurwanya ruswa kugira barabe ukuntu ikiranga minsi bagikora ku rugero rw'uko iyi migwi ifise ivyo isigura ikinira rimwe kugira ntihabe bya bindi byo guhana ruswa cyangwa byo kuvuga ngo ndekera match ngo ibintu ngo bigende ukuntu niyo mpamvu abantu batanga ruswa nabo nyene bagomba yuko imigwi yitsindisha cyane itsindwa biciye mu gafaranga barabe kuko baravye nabi federation yarabitunganije neza yuko bavuga uko bakumenye neza uko umugwi babigiyemo ivyo bintu bashobora kuzotibura ihigano no kwiryo jambo nsozereye yego reka dushimire rero federation nawe nyene no musirikira bikora neza vuze ati nta muntu tugiye kwihanganira ibyo byavuzwe na no usanzwe arongoye igisata kijejwe inkino ni commission de competition mbere na president wa federation generale yarabivuze neza ko ta muntu n'umwe bagiye kwihanganira ya muntu hazana ibintu by'amarozi canke biki amanyanga byose bagiye kubikorerako inshuti namwe rero bakunzi bimonesha kuri JAYC TV mwariko muradukurikirana aha niho novuga ikiganiro kirangiriye cuno munsi reka rero nibaza ko tuzogaruka ku munsi wa mbere tubabwira ingene inkino zagiye zigenda hamare umare kuri micro ya kabiri twari kumwe na Faustin nibaza ko nubukurikira muzotwita batugusabye kugaruka nani kwa kundi nyene ubumwe ni sport ni fair play ubinsabye akanya kahari imwe nzoguma naje nta kibazo reka ndagushimire nanje kuri kano kanya mwafashe yego nanje ndabashimire cyane nshimire n'uburongozi bwa JAYC TV n'abakunzi ba JAYC TV Sport bose muri rusange ndabagire ntituzoba dusubiye reka nanje rero ndabashimire kuri micro mwari kumwe na Prosper canke Masix reka ndabashimire ndabahe rendezvous yuko zosubira kugaruka ku munsi wa mbere tubabwira ibyavuye mu ndwi ya 25 ciao